DFTV Tunda Juhudi. Mukije umwese mu cyubahiro ciwe nitwa Hakizimana Nouswaiba mfite imyaka 19 ndi umurundikazi avuka muri ino ntara ya Ngozi niga muri Université y'ibiyaga bigari ariyo Université de Grand Lac mu gisata cya telecommunication ya réseau mu wa mbere. Umugambi wanje ni gukinga imbanyi kubigeme bakiri mu mashure mato mato n'ayisumbuye. Abigeme bashikirwa n'isama ry'imbanyi mu mashure mato mato n'ayisumbuye ku rugero runini bari hagati y'imyaka 12 na 19 akaba ariyo myaka y'ubugimbuke. Ivyo tukabivuga dufatiye ku biharuro byatanzwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe rikurikirana ivyigwirirana ry'abantu ku isi FINEWAP ko ibice 11% by'abigeme bari muri iyo myaka twavuze bamaze kwinjira muri ubwo buzima bwo kubyara hataragera. Nimwaramuka munyizeye nkaba umwigeme muserukizi w'intara yacu ya Ngozi nzokora ibikorwa bitandukanye. Miss Kugasaka 2020 Nouswaiba Uwabaye. Miss Kugasaka 2020. Miss Kugasaka 2020 akaba asimbuye witwa Lydia ariko amuha kuhone amubwira ati ndagurezagiye mpaba banga ugiye Nyingene byagenze ndasabye widondora abakunzi ba DFTV. Okay, nitwa Hakizimana Nouswaiba. Yitwa Hakizimana Nouswaiba akaba ariwe Miss Kugasaka 2020. Wimva gute muri numwe? Ndaryohewe cyane, ndaryohewe kubona icyo nari nifuje kuva kera nshoboye kugishikako. Ni kihe kintu wo novuga ati cyo gutera intege abandi bigeme kumbure batashoboye kwitaba rino higanwa canke babishaka amatala ni menshi, ni kihe kintu wobabwira nko kubatera intege? Okay, ikintu cyambere no babwira cyambere nambe no kwigira confiance muri wewe, ukigira confiance utarebye kiriya na kiriya ukavuga ndashoboye nanje ndi mu bashoboye kubera ikintu okora kiriya kandi ndagishoboye. Urakoze cyane kandi uraberewe gose. Merci beaucoup. Ego muryoherwe. Ego. DFTV Tunda Juhudi.